ifoto reka ndakwerekesha ndayigendana ngahora iheshangiwe Numbari. Fotokopi na titi. Waruhanga. Barasa. Imoto zo ngaha ugwa muri wihangana ari. Sohoka nakubwiye kuneza. Sohoka. Ndakubwiye sohoka so. Nakubwiye kumpabanga. Ah, okay. Rimwe sohoka. Kabiri sohoka. Gatatu sohoka so. Wewe bata yuko watura. Wewe yuko washaka kugenda wewe gusubira. Gendi wanyu. Uzogaruka ngaha muri iyi nzu. Ari kuzananye nabaje bana birukanye. Umenye ko uko turusangiye. Turusangiye nawe wewe. Mama, ibyo numvise nibiki? Ndagusigurira mwana. Ubwo mubwiye ko utari mama wanje. Ndagusigurira ati. Zana iyo foto ndabe. Mvuze ntimi iyo foto. Zana iyo foto. Didier. Ibara riraguye. Hewe nakamara amazi. Ndambaye ibara. Mana yaje. Byo kubigira gute? Henda sinda naguhekeza. Oya ihangana. Urambwira ingene vyagenze? Je ndagiye baja kumbarira. Genda sha. Sawa turasubira. Yego. Didier. Mbabarira mwana. Mbabarira Didier sinabiguhije kugira ndakubabaza. Mama wawe mukukuma Didier. Yasabye ababyeyi yuko adakeneye kumenya uko ujyanye. Ndara Didier kubikubwira ntabimukwereke. Mbona byo kubaza cyane. Ahubwo mumbwire yuko igihe cyose giheze uwo mugore twakora mama wanje utaza haba. None gatete. Bishakira kinimba wemera ko nakubereye. Sinshobora kubyemera bitavuye mu kanwa kiwe ngo abinyibwiriye wenyine. Sinshobora kukubabari. Ishire mu kibanza canje nawe. Didi. Ariko man. Ikibondo nose kuva kikivuka. Gushikubagira amare kaminuza. Arikansaba mama wiwe bimenye unyene. Uramfasha mana. Mama wenda mumwereke kandi ntazompera. Man. Warakoze. Ndagushimira ingene wafashije. Namureze nkamuha ibikaneyo byose bikorerwa ibibondo. Ntaco nabuze mana warakoze. Sinabuze ico ndamugaburira. Sinabuze ico ndamwambika. Sinabuze umuti agwaye. Ndamushira mu ishuri akaba ageze iki gihageze. Ndagusabye we mana taco wanyine. Ufashe ntazompere Didi. Umfashe nkamwereka mama we ntazonyibagira. Nibyo namukoreye mana. Marissa bite. Ni bomba. Ni sawa na? Neza. Ndashira umunsi bigenze gute ngo utareka. Hewe uyu munsi nakazi kenshi twagize. Naciye kwa Christine nyine turatera inkuru ndatera. Nayo ubundi mba nashitekera ntakazi kenshi kari kahari. None bite. Ni sawa? Kumenya nta kintu caciye ku meza uyu munsi ntimwatetse. Uzo utavyaye ikirori Jerisa. Yagize iki mana. Urumva twavuye ku ishuri. Dushitse ndambwanye kuri je numva ndusha ndahwereye. Ngira njyame gatoyi niho navyuka ndateka. Ajambwira ngo nta kibazo ngende uryame ngo byose ndabikora. Chana kwa nanje ndaryanda mugana waje ndamubaza uri sûr kwanzi ko adakunda kubikora ngo nukuri ngo je ndakwemeye ngende uryame ndabikora.
ndagenda ndaryama navyose nasanze imeze garagara. Mana yanje jewe mwebwe atabarije nabivyariye mba nzi ko mutarabana biwanje kuko ibintu sinshobora kumva ivyarivyo Jerisa we yasaze muri no misi nyatare danyotewe ma genda nco tonya ndakuzanira ikiwe nzanira kwa yarikanye ikanye gose mbema ibidaje bere kubyo biraje ntubimbatse urabizi ko ari imwe na Jerisa genda murabiyo mwabibitse ndamubatse Mana jewe uno munsi ndabibabwira bibasha ndabihirahe mugabo tushaka kumera nka Christine ndagerageza uburyo bwose Mana mfasha yo ndagusabye yeze umfashe bikunda ko ndabivuga umfashe ndabivuga namaze kuboneke tugomba tujye gutera asamo umwe abandi bagore kugera umwe abari uyu mwanya ndumva vraiment atawundi muntu nkeneye atari Marissa nubwo Jerisa yambwiye bijya bintu ndumva ntovyemera atari Marissa binyibwiriye Oui Marissa ni sawa Oui Marissa ntunyumva Ego ni sawa hama nagenda gusa Ego ni sawa hama nagenda gusabe Nimba nkunda vema ureka ivyo urimo vyose unsanga hondi Didier Banego bisoko risawa wewe Bo ni ikintu cihutirwa vema gerageza unyaruke Didier ya masaha ndakwinginze ubikore ubukoze cyane Ukibasi uri he Bo ndi ngaha hamwe dukunda kwicara kuri beach Okay ndaje ubunyene basi ndaje Okay sawa merci ariko Christine wangize biki we twavuganye kuzinduka tukavugana Pauline atarashika ariko mugabo rero ehezu avuye gusabusha kwa chef ngo agomba twarwa n'ivasi abarasha bya Pauline nabyo nta kibazo binteye aza canka reka sha none bimeze gute urabona kuva wa munsi Didier ntarigere sura kumugishije amunarira ngo mpaka ntamweretse nyina wiwe ni umusabye tagenda atari jambo nari mwabwishije ashaka hindakaranje ihangane Christine ndagusabye Christine wihangana nuko bizosha kwihangana none ga Christine telefone wawe ndimwe bari ku umubaze wumva ngo hindura ito telefone nta nimero yiwe mfise ariko ndafise izumugenzi we bagenda na kera cumu telefone
reka ngerageza ndamubaza imibaza ko ndamurongo Begusha. mbega niweho gute gasha Hewe jewe hejo nayo nidesize nzi ko ndabivuga. Hewe ku mutima wanyu babiranga nari nzi ko ndabibabwira. Byaranse ko ndabibabwira. Aha rero se wawe Jean Pierre. Aha va telefone sinzi ikintu nje kumwishu. ndakubwira uragerageza shobora naho bingejeje uvugisha ukuri naho bingeze ko atari coroshe Ndabibona si coroshe. Didier? Didier, kunteye ubwoba. Ni sawa? Marissa, urankunda. Didier, wampamagaye kugira umbwire? Nimba utankunda nta kamaro ko kubwira ibyanje. Didier, yaba nkagukunda simba ndi ngaha. Ndagukunda. Marissa, ndagusabye ntuzonkere. Tukone ko ntazoguhera. Ndabizi, l'autre jour, narabaye ikijuju kubona ntakubwiye ko nanje ndagukunda. Ariko nyene si jewe. J'avais peur. Mais ubu narabisengeye. Naratawe ko atawundi nkeneye mu buzima bwanjye atari wowe Didier. Merci. ukore kubonera byagenze Sophie, karibu. sawa Hewe. unaanza kuri mwikonje sinaza Si ibyo. Hagera umudamu yari mwikonje abona byinshi. Umukozi wanje ibintu nasanze akora. Nibibaho. Nahisemo kumwirukana kugira ngo ndavyikorere. Ndiko ndavyikorera mu mwanya nkiri mwikonje. None gute kumeze uko? Rendance Jean yaranyirukana Sa ati kukwirukana. Mukamubore rasumye. Wamugize iki kugira ngo akwirukane? numva no kuruhandusha Reka nzana udutebe. Cyane umbwira ivyo bintu. naramwirereye kujya muhimbira caca nago yibagira ko twebwe abagabo tugona turi maso. Christine ndapfuye. Ikamubeshye ko wagira umuhamagara. Ubu nyene nagira ndakuhamagara. Nagira ndakubwire ko tuje kubonana ku mugoroba. Yego. Mu ma 17h. Ariko rero ugerageze ntibibabwire. Yego. Yego vraiment oya nta kibazo. Sawa rero turasubira ku mugoroba. Sawa merci. Yego. Christine, ibyo biracari kure nk'ukwezi sha. Reka dutangure ivy'iwawe. Mbarira. Zanimero wazirose. Yego, nazirose. Umviza rero, Christine ndagusavye. Ubu nyene mu telefone, umbwire ko ari urgence, umbwire ko utegerezwa kurara umubonye. Ndakwinginze telefone ubu nyene. Sha, reka ngerageze. Ndisiri yuko ndamurose ujya nundi nzoba ndamurose. Ego frère, nyarutsa ku telefone. Baririzo nkuru rero. Ati kukwirukana nyene. ndarushinda kubarira urabona rujya ruhagarara ngo muhira wa mwana babana ntunze umuhungu yaragiye afasha aragumuka aradoga hewe anyirukanye hewe
acaravuga amajambo ruguru arabwira se nta kiba atamubwiye ko ndabakorera agasha asanga nakarya gakoshwa karagwaye uraze ko kari kamaze imisi ngo ntumwe ariko nibisanzwe ingwara nibisanzwe none agwaye inkorano canjana kwa muganga acaraza arapompa amajambo Jean Pierre yahinduka ku mwanya umugabo ndamuburiye namubonye uzina zangorane twari tumaze muri imyaka n'imyaka asha agaca hongeramo ibindi mutama rero aca afata n'ujya mukobwa asigaye hajya bace batekera abaduge ibyo byose abigira ntiyasezeye Jean Pierre bagiye badasezeye Jean Pierre yego Jean Pierre acara barondera amuhamagaye imbere kumurondera here turabwira ko yaduhutse naryo yagiye atamusezeye yo hewe arahinduka nanaye ko ndinywera kaye ndakubaza wagumye wihagarara ko kwa kuntu kwa ego cyane gose narenze ko bihava bikomera ndabwira ko yaduhutse ya ho wamenga sinokubwira Jean Pierre arahinduka aca afata telefone aca telefone umutama urumva ivyo bavugana ntiyari amahoro aca va ku telefone ngo ubu nyene se sobona icanyiruka ngo nzogaruke aruko nzanye bajya abana shabira babaje ariko gasha Sophie uravye impanuro naguhaye ukaraba ibintu twayanze ku rugo rwanyu wari witeze ko bizohera gute amaherezo yategetswe kuba mashajana nawe wombwira gutyo frame none wari witeze ko bizohera gute kandi rero hajya ndakubwira ko yarinze avuga yuko uzogaruka hajya uzanye bajya abana yashavuye waramushapuje bikwiye yashavuye frame kandi hajya ntuzosubira utabajanye sinzirenge nzovyifata ngenda njahire rujya rugo sindaruvamo sishobora kumuhebera ijyanzu ndarahajya nazosaba divorce nzoyimuha mugasi ushaka kumuhebera inzu ntigikunda ariko ni question y'inzu canke no kugenda muyage musubize hamwe nyage na Jean Pierre yego usubiza hamwe nitabe yo telefone numva ivyo bangana ha ugusubiza hamwe na Jean Pierre Allô? Oui, ni sawa. Ego, di Christine. Christi, good. Amakuru y'imisi. Yewe ndatangaye. Ndasha nimero yanje wayironse gute? Nazihawe na mugenzi wawe ndi Chantal. Yego. Okay. Mviro shanda kwibariza. Uwo nimero za wa mugenzi wawe twigera guhura muri kumwe wa munsi. Bisanzwe cyane. Bage turabonana n'ubu mbere turi ku. Muri kumwe? Yo! Mana yanje ko ndaryoherwa yemwe. None gashamu wa muri amajahe ngaca ndabasangaho. Mana. Urabizi. Nikishira kundi kuri telefone ndakubura. Nikishira gusabye ko twabonana. Tuganira. N'umwanya. We twaravuganye kuri telefone bikwiye. Twaravuganye. Naragusiguriye. Sinumva ingene uza kunsanga ku kazi. Urondera iki? Ndagusabye ugende. Kimwe byose kuri telefone vraiment. Nta kimwe ntahura. Aho ngeze numva mengo nofanci ku musazi. No. Ibiki? Naragusabye jewe nibagirwa. Umbura umutwe wawe. Ndi mu ngorane nyinshi. Jewe n'Imana yanje gusa. Sinkeneye kuza kumuruka. Nta korasiyo yanje nawe ngikeneye. Umbabarire rwose.
ibingoye ni byinshi cyane kubera iki amahoro byose twarabivuganye ibuka ibihe byiza twamitsemo cyane dukundanye turi mu rukundo ruryoshye ariko vema urumva agashimwe nko muri umwanya wo kumemukira no please umviriza nakubwiye ndakwinginze uhaguruka ubwira umpunze mu nk'ubushifu yeza agasanga ukakuruka ndagusabye ugende kandi ufite mu mutwe wawe unyibagiwe okay cyomenya ni kimwe onzi nahisemo niwanje umutima wanje kandi kukunda byaranyoroheye ariko kuko bwage umutima wanje bizongora cyane ariko tumva ibuka urukundo rwacu rugeze ahantu rushimishije cyane hamwe atabizi kandi ikizoba cyose kuri jewe uzokibaza jewe ugende kandi ntuzosubire kundondera ufite mu mutwe wawe je naragufise narahejeje ugende urondera abandi kikaye uyu muhunga mbere kigerageza hewe ubwiye ko turi kumwe n'iyindi Ewe ni hatari. Uribuka babadamu twigera guhura babiri. Nibarabara. Urakunda ivyo wibagiye. N'abadamu babiri twahuye. Harimo wagize hayaksi ni bizarre. Yo bamubagira ibintu bidashobotse. Uryo mwe nakubwiye ko yari mugenzi wanje. Babigende bampamagaye. Ngo ni biri karakumbata. Jewe yego. Hanze. Naye ndatangaye. Ubu rero tuvuganye ko agiratse. Agiratse ngaho. Chana. Mva n'umutima usimvye. Nibiki? Habaye iki? Umutima uciye usimbaje. Nanawe bageye kuri muri stress y'ikibazo cyawe. Uguma wihagarara. Ivyo birateye ubwoba jana. Nta kimwe. Reka tumurindira ati. Hama turabye atubwire. Nagomba ndakubwire ko nezerewe cyane kuko wabuze gato ngo mbure ona kunze rimwe mu buzima. Didier kubera kuvuze gutyo hari washatse kuduteranya ndetse byasa n'ibyabaye ariko Imana yarakinze. Didier uwo muntu ninde? Ivyo nabyo nibiki? Didier umviriza uteza kumbwira ukuri. Nta kupurira aho batavugana ukuri. Kandi ntatwani mutse kumishira mu ntoki. Nibaza ko ibyo atakamaro ko gusubira kubikubwira. Ariko kimwe gusa wontega amatwi kumva ivyo ngoma ndakubwira. Ivyo navyo nibiki? Didier uyu munsi bugiye ama mystère nibiki? Nagomba ndakubwire yuko imbere n'inyuma ipfo na ruguru atawundi muntu ufise atari wewe. Hamona nagomba ndakubwire nta mama nta papa ndetse nta n'igisanira. Amanda. Présente. Voilà. Ndakubwira. Safi. Sophie akaramukaje. Umubwire yuko nase ko yinjira mu nzu. Ashawe je ndovugira mbeshe. Urakuje no mwaka kamubuza kwinjira mu gwe kwe. Wegengera te, mbashaka ko nyice. Umve ndakubwira. Weko vyanse. Wewe ucuguma mu nzu hanyuma ucugira umukozi akaramuka bonyaje ntamwugururire. Oya nukura tubesha. Ariko tonto ndaba nawe urengera amakosa yose barakoreye mu babare. Agaruke nga. Urekwera n'imyaka yose mumaranye mu bana. Yose byose ubifate ko nyina atana kamaro bigira. Oya. Ariko Amanda. Wewe nubona aho Sophie angejeje wewe. No, harageze aho mfata decision nk'umuntu w'umugabo. Byose byo uri kuravuga nta na kimwe numva. Wewe mwapfa kubigira gutyo gusa.